ingeso wiharaje yo kuzurara urinda ubonye n'amabuja yo kumva tuvugana n'ukuri yonyica noca ntaje niba munakuzanye nganogera ubwoba ese ndakubaza naye mahoro ufise n'uwo munezero ufise kuba je nama namarira imisi yose ntuzosubire undi munsi wapfa umpamagara sheri none vyumvikana ibi misi bisanzwe none umpamagaye sheri wowe ndakura umpamagaye sheri wowe abana dende ko we koma ha jema kakayanya kansanze ngaha katangura kunyitako karanyihomekako kanyango karamunda ntore ngo ndagaherekeza tugenda mu cyumba cyako turabe televiziyo turasezeranye ko je nawe turi umuntu umwe none ubu bigenda gute kugira unyima amahoro kugira unyima umunezero ndihegwe nk'abandi bagabo nanje afanda kubaza papa kiyo ndumugabo wo kwibarabara gusa umugabo kunzira banjuri ndenda kubaza urahiye kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene niko nakora insupu iciki mauma urukozi bazanye nukuvuga cyane ivyo wiyaraje ndarusheje musisi ndakurisha nanje oya rero ndeka shambuye mu cyongereza mu gishi nta wundi mugore mwiza nogira nkawe nta kindi kigenzi nogira cyo kwambara ntabego nkawe shaka uri mukubanje kuri wewe ni kubera Imana yafashije batangura kuvyara wewe ariko je navuze ndakurusha imyaka wowe nanje imyaka wambuka yego shaka bofi uyu munsi ni gwanje jo uyu munsi ni gwanje jo twigina natwe tutambaga simbo tukatambaga simbo bavuga ko gusumira ivyo byo okay ubu rero ndiyazo bikwareketa yafu muzurajya ubu none nifite umugore mu nzu ariko ara mari kujya mukubana gukunda kidamaze kuyibona ku maso ufata umukozi ukamurutisha musaza wa muvukana musangiye papa na mama mama kana kagayi winizarau nakuntu umukozi ukitira mu bantu nafashe konje kubera yindwi yose uyu ni umunsi wa mbere ugacungira ngo uragiye ndakubwiye ati garuka ngana gukeneye kumpunga jinganuka ashwe uravyaka ashwe njewe ngikuyakana girlfriend wawe Stime njewe nakuyakana girlfriend njewe il a rien le gars aka kazi niko nakunda ari ukuranye kandi ndakubwiye désormais gushaje kugira kumukuru unamara basi ndabiva basi ndababazi ndabayiva please ndababazi ndemeye kumaramara kubera wiva nukuri kwanda gukunda wa muntu ugira Mario utagira subscribe utagira like share na comment ivyo rimwe nibiki nubona ko kuravyonga karere gerageza ugira urabe Mario kwanza ugire subscribe ugire like ugire na share ayo mu documentary twinshi ugira tezanye imbere birateye isoni umugabo wagasuguru nkawe we cyangwa umufasoni nkawe ukagira ukaraba Mario ukagenda udafyonze kwibihe zurafyonda ibihere tugome dutezanye imbere naho nyene nisa wa muntu wobushaka umubosi nka jewe hari urudandazwa rushobora kugira umubosi kandi mu minota mikeya cyane nagereza wumve rero ushobora kwigurira imashini uvuye mu Bushinwa imashini ibundikira amagi ikaguha imiswi ya kijambere mu minsi 21 gusa woba wifuza ko iyo mashini gushikira aho uherereye hose aba mu Burundi canke n'ahandi dushobora kwigushikiriza twigukuriye mu Bushinwa birashoboka dusange ku rubuga rwacu rwa wezi3akaburungu-nitunda.com cyangwa ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ibera umutunzi ukoresheje iyo mashini yo korora inkoko birashoboka.
Nibiki? Sawa. Sawa ibiki. Usanze ngwaye? Cheval mumbabarire. Bakubabarira ibiki? Ndazi ko tutigeze tuza n'umunsi. None nubu turahuze. Noshaka duhuze, ntitwigeze duhuze, ntizopfa tunahuze. Asifasha asimamagara. Ndagufasha ibiki? Je n'umukozi wawe ngaho. Apana kunyagagurasha. Nenda kujyagagura wewe. Turigana duhuza mu buzima. Ibyo byo nyine amanyishuri urabizi. Nimba womeze uko usa neza ukambara ukabegwa, je nkaba nambaye nabi. Sira byigitse. Hari umunsi wigeze mbona nambaye nabi. Mbega uno munsi ko wigize akantu kakeranda, wigira akantu k'akamarayika, akanuma, agatama sinzi ngene no kwita. Umunsi unsunagurira mu mukanevo, ndiko ndakubaza mushikanje Yvette, umbwira ko ndi umuntu w'imbwa ndumuhimbira. Uburagezi wanje uraciye bugufi, urigize marayika. Basi mbabarira basi. Ndakubabariye mu biki? Je gutambabariye. Vyabaye ko nababaye kubw'umuryango wanje. Mamagari nkabaho nabi, nkabaho nk'imbwa, nkabaho nk'imfubu. Basi mamagari twivugana. Dani wo muvugana iki wa muswa? We muvugana iki? Cheval, nawe uri umuntu Cheval. None ndi umuntu, sinkira umuntu rero. Urumva induru yawe. Iki kirofa kirimo kirarekura ubwanwa ngaho imizi y'ibitunguru. Azi ko namaye nka guseka umutwe wambwa. Ingene kiyoroza. Ingene kigira akantu kakerana. Sawa de. Sawa kubijanye ne. Dan. Ubu rero ashara abantu barinda buke. Ningu ntabwoba. Twarabe neza ngira kazanye uburozi. Ntabwoba. Bose numva ikintu cyo kuzana ngaha wewe. Daniela warondera yaritavye Imana. Sivyo? Uwo Yvette nawe waragumije uragira imbohe yiwawe none ugarutse ngaha gutori. Ubwa mbere wazanye umwana uterera ngaha. None ubusa umutuzanye wewe. Estm. Nta nubwoba wumva ko kuba woza ngaha ku rupangu munyira iwacu. Nta n'ikintu wibaza. Yvette waramutwaye twarahevye. Nta n'uri karamugusaba ushaka iki. Uje gukora iki ngaha? Dani banzu nyumvirize basi. None tukumvirize mu biki. Okay dedemba vuga. Kwibagira ivyabaye. Vuga ndavuye umunwa none. Dani icambe na mbenda gusavye ngirira ikigongo ku bintu bise byabaye. Jesse ndimwo. Okay mureka dedemba. Ndiko ndakuvera ntubuzanye umuti wa rofa. Ngirira ikigongo ku byabaye byose. Ndi umuntu ndakosha. Ndavuga nabi. Ndiyumvira nabi, ndakora ikibi. Ariko ndasabye umuntu mwanya mumbabari. Vuga kwanza icyapuzanye ni giki. Na nibitahuritse wazanywe n'ikiga. Ama ikini naco canzanye. Je nashaka umamagarire Yvette. Umamagarira okay. Yvette. Umamagarire Yvette. Ndazi ko ari ngayi wawe. Umume ndamusaba ikigongo n'ubise byabaye. Kuko ndiko ndicuza ku bise namugiriye. Ndagusabye. Estm. No, mbabarira. Nimba ubona ati narakuretse ukabana na Yvette. Nkaba tangorane naguteje. Suko wananiye. Uri kuranyumva neza. Suko wananiye. Nuko nashatse induru. Yvette ni umufise. Ntuze kundaguhonda. Nundunguruke mu mutwe. Yvette mugumye nta muntu ikara mugusaba. Yvette haba ngaha. Umwana mfise waje umuterera ngaha kuri portail. Yvette ntabanga. Yvette ntabanga kandi wiyubahe. Yvette ntukiri kumwe n'ukuri. Ntukiri kumwe Yvette. None mutakiri kumwe. Nanjye ndiko ndamuronda. Mbabarire n'ukuri. Je n'ukuri naco nagize n'ukuri. Yvette ni muri kimwe kumwe yagiye. Kwanza mvuga. Ari wawe n'ukuri. Wamutanze igitambo wagize. Ari ngayi n'ukuri. Ari ngayi niwe wamuza. Niwe wamuza. Unyumvirize n'ukuri. Niwe wamuza. Yvette namufashe nabi amacaromoka sinzi yo yagiye n'ukuri. Nenzi ko ari ngayi wawe ndamusaba. Yvette waramuhomoye. Yvette nimba waramuhomoye ujya kumuturondera. Wamutanze igitambo uvuga kumurondera ngaha. Wamushize he? Sinzi n'ukuri yo basha mumbabarire basha. Ari he Yvette? Mumbabarire n'ukuri. Wamutanze igitambo wa rofa. Ngaha nuza kumurondera. Muri n'ukuri. Nanjye ndamushaka. Wayo nk'inyaka mwe wa rofa unari mfite umuryango. Ngo urimo urarondera aba Yvette. Dan Estm. Yvette ntaba ngaha. Ni wewe umufise. Kandi ndabigusubiriyemo. Nimba naramukurekeye Yvette suko wananiye. Kandi ntuzosubira kuza ngaha ku rupangi wacu. Dan uvena mu maso.
ubundi dupimo unukire ngaho wa muswa wawe cyenda kwiki ura Yego na mahoro komera ngwera. Je narinza nyi telefone. Iyi telefone yanje naratwaye ku bafundi bose. None ndabira ubu gwizimije. Sha aha wageze ku mufundi aronga abandi bafundi bo kwisi hose. Zana ndakwereke. Aho bona ndarusha telefone. Ndarusha no kuri niyo telefone. Mauje nakubwiye aha ni kwa Poro. Ayo kadazura kumeneka. Iyo benaje sinzeko ni rudomagu aho nibuye inyundo ukubiseko nagizosubira kuri kintu. Yute we ngiye kubwira inshuti abagenzi abavukanye ababanyi katahanda atari kwa Poro kene amabendaje furu amaposhete agezweho amekuteri ubwoko bwose ame wumva umuziki na nyoko buja gukangwe utumva ukeneye ibintu by'amatara ukeneye ibintu byose ukeneye ubwoko bwose bwa telefone ukeneye ni ngaha kwa Poro nibazokuresha aho rero akabijya rero uje koresha telefone kwa Poro tukuzimana amazi akonje n'amazi ashushe hamwe ukarinda telefone yawe ukushisha akantu ku mugongo koko tugaheza ku telefone yawe uvise akamwemwe hamutoguma widongo barantebeje ushatse kumenya kwa Poro bakora telefone z'ubwoko bwose ni mu muterero ya mbere ku ikorosi imande ya station ni shop yaniswe ko happy shop bakora telefone z'ubwoko bwose uko ushatse gose blendage amakibiri byose bija kuri telefone aha barabifise kandi byumutse by'ubwoko bukomeye. Uranyumva waragiye ubwira umushari wanje ubwira umugabo wanje amabanga yanje uratse ikintu kimwe rero ngira ndakwica ndagushikaneyo hamwe aka kanwa kawaka mbajeho Chenga narinzi niyo muri n'agastyle kandi navuga ati ngiye gutongoza ncanza n'umugore ndakurongo amajambo uratizanyice wewe uriko uravyumva simbona nuko no kugenza simbona tema ndeke ngene kuza n'umugore wanje ndamunzane ndamubyara ariko ndamuterinda n'agakostime kanje hanyuma ninabyara umwana yitwa Gaspari cenga rukunyice basi Kiriza umva ndakubwira icyanyuma uko kunaguzwa amaso nk'umufundi w'amasaha ndagora chance ya nyuma akazero seconde usubiri kuvugura urutwe rwawe unyumvirize neza uvuga ibanga ryanje wobuzi sindarongora kurongora ni kimwe cyo rukuranesha iyo ndi rukuranyumva
guhinduka narabihisemo mugabo mbona umengo nzogira nabi ndakitse Mariage macha umugara mukindi bati agatoye kambere gufye kamagahise kandi qui vivera kagahimbiri k'umuhungu ngo kamenyere gukomba gufyeta kwacamunkurako ahubwo ubu ko abibonye nasubira mubwira irindi jambo Guma hamwe nyakonye guma hamwe nibiki Dani guma hamwe nyakonye Daniela ingo mufati arasaze Daniela wa mumizi Daniela iye kanga kuba ukarangaho iyo mama wa muzi mugiye kutumara mama yangu urazi ko ryari ntakubiswe n'inkuni Ndabura amaze uburi nukuri yaregeza kunandika inkoni ngaha ku muryango niko nakubi ntarankubise inkoni hamwe mvuga ati eba ndahuye n'umuntu je mu mugongo hose yarabazaguye nibirabo by'inkoni gusa byicafye peti Karabaye ndakubwira Karabaye nguyu aje yiruka Daniel Karabaye akazimu aha turagowe hantu ubone nje ndabubaha ngo ukavuga nkakubaha Dana kavuga nkamubaha ubaha abantu bose ngana nibaza ngo ni ibintu byuko nyene karigeza kunza ko niryamiye karafite ngo genda kango ndibaza no gufyina ndagakubita makesi ukakubita yani nakubita makesi ukakubita yani karambwira ati wewe ukazotuka umuntu cyangwa kuvuruga umuntu ngenze ukoreka kantu ndavuga ati ibintu ndiko narota cyane ebana nivuga ati ngo nitayire mu rugombo ndahura nako kumujya ngo gogo karanyiyamiriza kamubita ningo naho ubona uko nje kuba ndakubaha cyangwa ndamubaha Dani si kuvuga ati ngo famba afise indero ubu yaragarutse n'umwana mu rugo oyaye ni kubera inkoni nza nkubitwa nabyo uza wishinga mama yangu nje urugo nje narusha nukuntu Dani asigaye ajya amahanzi kandi nukuntu Dani nzigo y'amatamba imuzo usanga n'ubususu bwose buri hejuru hajya buziritse hake usanga n'ubususu nyene kavuye kaza kiruka umva ndakabari tuve no ngaha ntana twumve ho yo apana natu ndavuze cyane mugenda ko kujya Daniel vuga buke nkuko bakaringa kace katumva tugende jya mu byawe nje mu byawe ntunkwegere singukwegere ariko ngeze ukuri navuze cyane genda urimenya genda mu byawe we chef nenda chef ntunkwiriki hariya ntunkwiriki nkubo nkwegera nawe nzizi tugende hamwe ogire imbere kace gafata wewe tugende batangura wembe kwanza nusige chef Nunzanime ko amadiriru yarenze inkombe. Usiyoza niko bagabo. Munzu yanje. Umviriza ndakubwira. Hewe. Umviriza ndakubwira. Burya baba biravye neza ukaraba n'uri kurabwira ubona mumeze cyo kimwe. Ubona munasa. Ahubwo tiranike urabe kwanza. Urabe wewe uko umeze, urabe ntuyu ukameze ko hari nakantu kangana ko muhuriye. Ndaba kwanza wewe ukuntu wambaye abana abandi uko bambaye. Aba nibo batipe shanje bankene bafisa amahera bigihagariro bashaka kumiconje we nshaka apana wewe bakanusinda ukuvuga iki sad ukuvuga iki gabanya kariro kandi manorijwi ibuko turiko uwo uri kuravugisha hamashe uyu ni wondi nakubwira ko ari umukozi wo ngagusa akakumenyera ibintu nk'ivyo cyo umukozi bro
nta vya bro nta vya niki nta niki niki wowe uri umukozi bugenda bukebuka nkuko uri umukozi bro nani meze nkawe bro Bakubwire bagahungu wewe ni uri umukozi ugomba kwigira akanyaro ngaho undi munsi nzosiga ndakwishe wabyumvise ubwangu mbere yo kukwica nzobanda bushikure kamwe kamwe uzozuragira ico woba wumvise ubonye gusa umbonye ucuhunga kugira ubonye urupfu twigire kananu hama wibuke gukubura mu cumbi manje no gusasa izindi shuri wewe ni mungana wewe uri umukozi wo mu nzu ariko go mana tiri kugitsiki nushake injira ngaba kuno nose bagupodera sura nawe imere neza apana kuzuragena mu busaro n'ubushopu bw'uburofa rofa jangaba kukosora iyo sura wa public neza apana uko nukuneza gashiro je injira bakuno nose ngaba injira woba ukeneye kwambara ukabegwa woba ukeneye make-up z'ubwoko bugezweho woba ukeneye amabag cyangwa amashakoshi y'abakobwa amwe wambara ugaca ahantu bagasigara bamaramara woba ukeneye ko umushatsi wawe wama wagaga wifuza kubegwa ushobora kudusanga hanyene cyangwa twakora kuri izi nimero zacu za WhatsApp na appel isanzwe ni 75 247 070 ni 75 247 070 hama ukeneye ibintu biva muri Afrika y'Epfo laptop Samsung iPhone n'ibindi bintu hamwe na make-up ibikoresho byayo ushobora kutwandikira kuri izi nimero ukabikuronsa aho uherereye hose hamwe na Dodo Salon nako tudakora kugira mugume mubego Man, umva umutima pasuki. Bro, urazi wa munsi ko nigeze kubwira yuko cyakimere twamvana. Gisigaye tibana n'undi mubwire man. Uri nagiye kuronka inkuru bunyene. Imbwira yuko uguru ahantu ujya mu merabo ariho na mama wanje aba. Urumva rero ngoswe gato gusa ko ujya mu merabo umumeshe aramurya. Ahubwo rero ikintu kihari. Urabe ikintu wufashe mu maguru mashi tutiriwe turatera ndabwo unamureka iperama kuko ntebye aramurya tamunzi aragiye tuza tapolisi ikibazo narakimuye mugira turi ngaha n'umusinye tuza kumurika ipera mama wanje kwezi kandi hanje sinzi yaje mama wanje nawe kwingiza amahirwe nkamenya ahantu haba sishobora gutwa na gatozi sishobora gutira bisanzwe muto umuvyeyi nico kintu gikuru cyo gikomeye cyane wewe ikiringa wacu kujya bisa muduga on va gérer mon pote t'as de l'argent j'ai de l'argent t'as une voiture j'ai une voiture on va gérer habwo urumva idire kuguca gwadani yo kurucuni tubaze twikaje kidogo amara chamero sivyo donc ça veut dire que Miro tu vas comme récupérer Hama goswe gato imere Dalizi laisse-moi te faire oublier ça man c'est challenge man ukakanye mu byica kiranyongera mona mi uzi uragenda kugira ukora stamani nuko bana none siko twasuma David man mani gabura mfise rurayo nawe ndaruguhaye deja stress zo jazira yazane oyi hamani wono wandi mu bibazo nkibo kacunza ari ibyaba Miro biraza gutuma umuvyeyi akabura nikaboneke nyina wo mu ndabizi hama nawe utangutsa n'ibyabana ni hanyuma rast ndabizi okay kandi umwana wanje ari mu Woba mugara arushe akamishijwe toute la night mani ibintu by'abade musishaka kubyumva mayirintire mani maye nopera ico kibazo mfise kwanza ça va aller ça ndamugomba rero nguravuga
umva ndakubwiye urazi wowe twamana sivyo Madam kandi umwanya tumaye urindire kandi urazi ko umwanya tuwufise sivyo reka uzomuvuma umunyereka basi duhejeje ico kibazo turimo sivyo tumaye dukure mu nzira ikintu kimbakiye ku mutima ahongo mugabo ufise umugore ni namna Oya ndabizi ko utibamiza ndazi ko ufise ikintu kivuga sinyiramwita no mwizina ndamwita Laudam naburyohe mani ndavyumva ariko Laudam ndavyumva ariko eba nkundira basinyumvire gato sivyo wereka oya maneka comoke aho umutima nturi hamwe numva nacanganikiwe rasta reka maye mpeze ivyo ndimo je nzomubona nejo ntukuri ndabigusaba reka maye bro urazi ko uri umuntu wanje vraiment kandi wihangane reka ivyo bintu baje wigo watuzobona namani turacari kumwe oh peace why you look so cute big wari mu biki Chakubwa na inomu sirengu fisi umushitsi? Yagiye, c'est un ami à moi. N'umugenzi wanje ebana sasa rero ari stressé, il a beaucoup de choses dans sa tête. Bijanye ni jenga na inzo nje kuramutsa. Ubateki, naguhamagaye la nato like. Ivyo nye. Rega écoute, wari mu biki? Wari kwiga kandi wenda yashobora kumwamendera ku munsi akwize ariko biga baje bisa nibwire ko nsanze yagiye mwambaye n'umusore iki weje sinzi ngene wabaye ndashaka ndindi Estime wambwa y'umuhungu bivanye n'imisi yose je nawe twari tumaranye muri ino nzu yawe mwabona atakintu umariye nahisemo kugenda ntwaye ibintu vyawe vyose no kugusigira kano kazembure ngo ninzu hama ikintu gusa mbona nagusigiye ko uba urifashisha kakarago kari ajya mu gikoni kaza karara kwi inkoko niko nagusigiye uzuraryamako nandi nahisemo gusigira ubwo buzima bwawe bubi ubayemo nje ngiye gutanguza ubuzima bwanje bushasha gusa nashaka ndakumenyeshe yuko ari je natwaye utuntu twose tongaho mu nzu bibe nk'indishi y'imisi twamaranye ngaho onye mu nzu wawe wacha ndakuwa kuri kwimana Washingiye kumuhanda n'ukuri kw'Imana yo wasubije ku gatumba ba Basha iyo kuwande baje baturuje ku gati baturuje ku gatumba baje nirunge kuwande bana kubera iki imana uvyemeye kubera iki bibaye ibi bintu kubera iki hanyuma ibintu byose byo mu nzu mana ngiye kubuwande
nze nemekora gusa inkoni y'Imana n'ukuri. Yvette, aho uri wese ndagusabye ikigongo mbabarire. Narakwikuyeko none ndagusabye ikigongo. Unonze aramenya akamaro k'iwawe mana. Nzoba gute impundu zose zagiye akamatera nari mfite kagiye